bakunzi b'urubuga rwa Bwayesu TV nongeye kubaramutsa ugira kandi mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Uyu munsi uri hejuru reka tubandanye tuganira ijambo ry'Imana, ijambo ry'ububasha, ijambo riremesha, ijambo rizima. Hanyuma nagomba tuvugane kuri iri jambo rivuga ko amasengesho afise ububasha bwo kubohora. Amasengesho afise ububasha bwo kubohora. Reka tubanze dusenga Imana. Uhoraho Mwami Imana yacu, mu izina rya Yesu Kristo turarengutse imbere yawe, ndakwinginze kugira ngo iri jambo ryawe urihezagire nk'uko warihezagiye. Wera w'amahoro, mukunzi mwiza, iri jambo ryawe rize rigira ikimazi mu mitima ya benshi. Mu izina rya Yesu Kristo, Mana nziza, Mana ugira neza, ndasengeye wari wese azoryumva rize rimubera inyishu. Urakoze kubyumvise, mu izina rya Yesu Kristo tubisabye, amen. Turifatikiza iri jambo riri mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, byakozwe n'intumwa igice n'iki 12 duhere ku murongo wa 5. Aravuga ngo ku murongo wa 5 aravuga ngo nuko Petero arindirwa mu ibohero, ariko abo mu ishengero baramusengera batakambira Imana bakobeje. Imana ishimwe. Batakambira Imana bakobeje. Aya masengesho ishengero ryasenze yabaye amasengesho yo guhindura ibintu, amasengesho yo kubohora, amasengesho yo gukiza, amasengesho yo gukura mu rupfu. Nukuvuga aya amasengesho adasanzwe. Rero bamaze kumva ko Petero nawe yafashwe, bagira imigabo yo gusenga. Mbere ntiyabaye imigabo gusa, baciye bashira no mu ngiro, batangura gusenga Imana. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo basenze bakobeje baririra Imana, batakambira Imana. Niko ijambo ry'Imana ritubwiye. Aha rero turabona ko amasengesho ari ukuvugana n'Imana. Amasengesho cyangwa gusenga no kuvugana n'Imana. Kandi amasengesho niyo nzira yo kuduza imitwaro yacu ku Mana Data wa twese. Nta yindi nzira iriho yo gushika ku Mana cyangwa kuduza imitwaro gushikira Imana atari mu gusenga. Iyo turiko turasenga rero no kuvuga tuba turiko turavugana n'Imana, imitwaro yacu Imana irayumva. Hari igihe umwana w'umuntu yigeragereza kugira ngo yikemurire canke yironderere inyishu y'imitwaro yiwe, ariko iyo siyo nzira. Inyishu y'imitwaro yacu no kwegera Imana, tugasenga Imana, tukayihamagara, hanyuma tukayibwira ibyacu. Tumaze kuyibwira ibyacu nayo iratwishura, kuko ari Imana yishura, kuko Imana niyo nyishu. Kandi rero amasengesho niyo nzira yo kugiriranira ubumwe canke ubucuti n'Imana. Iyo dusenga tuba tugiriraniye ubucuti n'Imana. No kuvuga nimba tugomba kugiranira ubucuti n'Imana, nuko twimenyereza gusenga, nuko twimenyereza kuba imbere yayo, kuko uko dukomeza kuba imbere yayo niko n'Imana nayo ikomeza kutwigira hafi no kutuba hafi. Rero bituma amasengesho yacu yishurwa. Haleluya. Rero Imana yacu irumva, kandi Imana ntinanirwa. Dusomye mu gitabo cya Daniyeli turabona ukuntu Daniyeli yasengeye mu rwobo rw'intambwe, Imana ikamusangayo ikamwishura. Turabona ingene Abashaduraka na Meshake na Abednego basengeye mu muriro, mu itanure ry'umuriro, Imana ikabishura, kuko baravuze bati Imana twamenye ntituzoyihemukira, ntidusenga ibigirwamana, ariko turasenga Imana. Imana yishura, Imana ivuga, Imana y'abasogokuruza. No kuvuga rero iyo dusenga Imana tuba turiko tugiriranira ubucuti n'Imana iyo mu ijuru, ariyo Mana yacu. Kandi ngomba turabire hamwe ukubahwa k'umusenzi. No kuvuga ngo amasengesho aratuma umusenzi yubahwa, akubahwa n'Imana, akubahwa n'abantu,
mu mpande zose, kuko uri umusenzi bituma wubahwa. Kuko umusenzi hariho ibyo ahindura mu buzima bw'ubusenzi. Ni ukuvuga ngo umusenzi arahindura imigabo n'imigambi y'abadayimoni. Umusenzi arahindura iby'Imana yarigabiye gukora kuko ari umusenzi. Nuko rero twitwarike gusenga, kuko Imana yaduhamagariye ugusenga nk'abakristo. Ibiranga umusenzi rero, umusenzi naho yo kwikebagura ariko atagira ibi bintu uko ari bine. Yoba akora ubusa, yoba yibesha, yoba ariko arakora ubusa. Naho umusenzi yo kwisonzesha umwaka wose ariko atagira ibi bintu bine duhaba turaba, yoba ariko aribesha. Naho yoba ariko aragera n'Imana niyo kumva amasengesho yiwe. Birashoboka ko wasenze ariko ntiwishurwe. Umviriza, ikintu ca mbere gituma Imana yumva umuntu iyo ariko arasenga, hariho kwicisha bugufi. Kwicisha bugufi, kugororokera Imana, icyo ni cya kabiri. Ubwa mbere ni kwicisha bugufi. Iyo tuvuze kwicisha bugufi harimo ibintu byinshi. Hari ukwicisha bugufi imbere y'Imana, hari ukwicisha bugufi mu kubanza kwitunganya, gutunganya ingeso zawe. Hari ukwicisha bugufi imbere y'Imana, ni ukuvuga ngo ugaheba ibyo wagenderamwo ugaca bugufi imbere y'Imana. Icyo ni cya mbere. Hanyuma ukagororokera Imana. Kugororokera Imana rero si uvyiha, ubihabwa n'Imana kuko yahimbawe n'umutima wawe. Icya kabiri, nk'uko tumaze kumva ukugororokera Imana, Imana irashaka ko tuba abagororotsi. Amaraso ya Yesu Kristo niyo atuma tuba abagororotsi. Wewe ubwawe ntushobora kuba umugororotsi, ntushobora kwigira umugororotsi, ariko niwemera amaraso ya Yesu Kristo akakweza, niyo akugira umugororotsi. Icya gatatu, umuntu atejejwe n'amaraso ya Yesu Kristo. Ndasubiramo. Icya gatatu, umusenzi ategerezwa kwezwa n'amaraso ya Yesu Kristo. No kuvuga iyo atejejwe ntagiriranira ubucuti n'Imana. Nk'uko twamaze kubyumva, nuko amaraso ya Yesu Kristo ariyo yeza umuntu. Ikindi, iyo umuntu atejejwe, amasengesho yiwe ntiyumvirwa. Ikindi gihimbara Imana, ni ukuvuga ngo kandi gitegerezwa kuboneka ku musenzi. Umusenzi ategerezwa kuba afise ukwizera. Yesu Kristo yavuze ngo nimwagira ukwizera kungana n'akabuto ka sinapi, muzobwira umusozi uranduke. Hari imisozi dutegerezwa kurandura duhagaze mu kwizera. Tuyirandura duciye mu gusenga, hanyuma tukizera ko iyo Mana dusenga ari Imana y'ubushobozi. Imana ishobora kurandura iyo misozi. Reka turabe rero ubuzima bw'umusenzi uko butegerezwa kumera. Ubuzima bw'umusenzi bukwiye kuba ubuzima buba mu byanditswe, kuko ibyanditswe biratubwira ko igihe Yesu yasenga ijuru ryugurutse. Yesu ariko arasenga, Satani nawe yaraje aramwegera. Yesu Kristo amaze iminsi 40 ariko arasenga yisonzesheje. Satani yaje aramwegera, aramugerageza, amugerageresha ijambo ry'Imana, ariko Yesu Kristo yamutsindishije ijambo ry'Imana. Ni ukuvuga rero ijambo ry'Imana nibwo rikwiye kuba ubuzima bw'umusenzi. Kandi ijambo ry'Imana iyo twizeye tukarihagararamo, rirahindura ibihe, rirahindura ibintu. Ku ijambo ry'Imana niryo rihindura. Uku niko ubuzima bw'umusenzi bukwiye kumera. Iyo asenga hari igikoreka mu ijuru. Iyo umusenzi asenga hari igikoreka mu ijuru. Mu ijuru ibintu birahinduka. Ijuru iramanuka. Haleluya. Iramanuka hanyuma rikishura, kuko ubahamagaye ijuru. Rero amasengesho y'abasenzi bubaha Imana bafise ukwizera atuma Imana ihaguruka ku ntebe yayo
ikishura amasengesho yabo. Ni ukuvuga mu masengesho rero y'abasenzi bizera bubaha Imana arahindura ibintu, ijuru rikuguruka, ijuru rikamanuka. Yesu Kristo ariko arasenga, ijuru ryarugurutse, mpwemu uhoraho aza kuri we mu ishusho y'inuma. Ijuru ryarugurutse, mpwemu uhoraho aza kuri we mu ishusho y'inuma. Hanyuma haza ijwi rivuga ngo, nguyu umwana wanjye nkunda kandi akampimbara. Iryo jwi ryaje kuko ijuru ryari ryugurutse. Igihe cyose turiko turasenga twizeye, ijuru naryo rirakora, ririshura. Ngomba ndakuremesha, nimba ubona aho ubuzima bwawe bugeze, nimba ubuzima bwawe buri mu bibazo, nimba ubuzima bwo gusenga buriko buranyoha, bandanya gusa usenge, bandanya usenge. Nawe uriko urasenga ukumva umengo uri mu ntege nke, ukumva umengo Imana ntiyumva, bandanya usenge kuko Imana irakumva. Kuko ubuzima bwacu bw'Ubukristo bubayeho mu buryo bwo gusenga. Nimba tuvuga ko turi Abakristo, ntitwoshobora kubaho ubuzima buhimbara Imana tudasenga. Nimba tugomba ko tubaho ubuzima buhimbara Imana, dusenge, twitwarike gusenga. Atamasengesho ntidushobora kunesha. Atamasengesho ntidushobora kwakira ibyo dukeneye. Atamasengesho ibyacu ntibibohoka. Dutegerezwa gusenga, dusengera ibyo dukeneye. Umugisha uva kuri Data wa twese, umugisha uva ku Mana, umugisha utangwa n'Imana uva mu gusenga, ubonekera mu gusenga, si mu majambo ariko ni mu gusenga. Dutegerezwa rero gusenga, kuko gusenga ni ku Mukristo wese. Ugomba ko hari icyo Imana igukorera, menya iri banga ryo gusenga Imana. Gusenga ni ku neza yawe, si ku neza y'umuntu kanaka, si ku neza ya pastori, si ku neza y'undi uwo ari we wese, ariko ni ku neza yawe. Nimba usenze Imana ikakwishura, aho ni ku neza yawe. Nimba usenze Imana igahindura umuryango wawe, aho ni ku neza yawe. Rero senga Imana udahumeka, hanyuma uzobona inyishu iva kuri Data wa twese. Rero amasengesho ku Mukristo ni nkenerwa cyane. Amasengesho kuri twebwe wa Kristo ni nkenerwa cyane. Kunda gusenga, kunda kwegera Imana, kandi si ugusenga gusa, kunda no gukoranira hamwe n'abandi. Kuko iyo ukoraniye hamwe n'abandi, ingabire ziragaburiranira. Ubona aho abandi bageze mu buryo bw'impwemu, hanyuma ukabigira ko nawe ugatera intambuko mu buryo bw'impwemu. Umusenzi ategerezwa kugira ubuzima bunesheje. Umusenzi ategerezwa kugira ubuzima bunesheje. Ntidukwiye kuba abaneshwa, ariko dukwiye kuba abanesha. Yesu Kristo naho yari Imana, yanesheje Satani kubwo gusenga. Abigishwa baranesheje naho baciye mu bigeragezo kubwo gusenga kw'amasengesho. Rero ikintu Satani aratinya amasengesho. Kandi ikintu Satani ararwanya abasenzi. Igihe uzobona Satani ariko arakurwanya, ahubwo kovya usenge, kuko Imana ari kigomba gukora. Aho nyene Satani arwanya ni Imana igomba gukorera. Aho niho hari inyishu y'Imana. Umusenzi akwiye kwama afise inyifato yo gusenga akanya ku kandi. Akwiye kugira inyifato yo gusenga akanya ku kandi. Umusenzi ntakwiye kwizera amangetengete. Umusenzi ntakwiye kuraba akahise gusa, ariko akwiye kwegera Imana kugira ngo imuhishurire n'ibiri imbere bya kazoza. Kuko muri kino gihe abantu benshi bashinga intaya kahise
y'ivy'Imana yabakoresheje, intahe z'abandi. Si bibi gushinga intahe y'ivy'Imana yagukoresheje, si bibi gushinga intahe y'ivy'Imana yakoreye abandi, ariko cyane cyane dusenga Imana kugira ngo itwugurure amaso tubone ibiri imbere, tumenye ibiri imbere. Umusenzi ntakwiye kwingingwa mu gusenga, ntakwiye kwingingirwa ugusenga. Ni ukuvuga umusenzi akwiye kumenya ko gusenga ari inshingano yiwe, canke ategerezwa, niko ategerezwa kumera. Akwiye kumenya ko ugusenga ari bwo buzima. Umusenzi akwiye kwama anezererwa agakiza yaronse. Umusenzi akwiye kugira urukundo rw'abandi, kugirira urukundo abandi, na cyane cyane abataramenya Imana. Umusenzi akwiye kugira impwemu yo gukunda gusenga, gusengera ishengero, gusengera abakozi b'Imana, gusengera abantu uburyo bwose, gusengera igihugu. Iyo arimo mpwemu yera, isengesho asenga rirumvirwa, isengesho asenga rirahindura. Ntibisobanurwa ngo iyo umuntu asenga ntageragezwa, iyo umuntu asenga arageragezwa, ariko kugira ngo aneshe ibigeragezo nuko aba umusenzi, agasenga kugira ngo yambikwe inkomezi zo kunesha. Yesu Kristo amaze kubatizwa yaciye ajyanwa mu bugaragwa kugeragezwa. Yamaze iminsi 40 ariko arasenga. Iyo minsi 40 irangiye, Satani yaciye aza kumugerageza, ariko kuko Yesu Kristo yari yamaze kwambikwa inkomezi, yaranesheje, yaramutsinze. Samsoni amaze kuronka inkomezi, ikintu ca mbere yahuye naco, yahuye n'intambwe. Nukuvuga ngo iyo umaze gusenga ukambikwa inkomezi, ibigeragezo nabyo bice bihaguruka. Satani acahagurutsa ibikurwanya kugira ngo uneshwe, utsindwe, agukure muri za nkomezi. Rero niwageragezwa, rero niwagera mu ngorane n'ibibazo, ntuce ucika intege, kuko haba hagomba guhishurwa ikintu kanaka. Inyishu yawe ibiri kwiraza, ntugacike intege. Iyo ubonye ugeragejwe, hari kiba kigomba gukoreka, ko Satani aba ariko ararwanya ivyo nyene biba bigomba gukoreka. Turibuka Yosefu igihe yagomba kwinjira mu isezerano ryiwe, nuko yaciye mu bigeragezo, ariko imperuka ya byose yarinjiye mu isezerano. Mose nawe Imana yamushize hejuru kubw'inkomezi zari mu nkoni yari afise. Kuko Mose yahimbara Imana, byatumye Imana nayo ikomeza kubana nawe, kandi Imana yaramukoresheje. Ariko ntiyaretse kugeragezwa, yarageragejwe, ariko Imana yamuhaye kunesha. Elisa nawe Elisa bamaze kumutuka, Imana yariyerekanye iramurwanira. Hari ijambo rikomeye mu isezerano rya kera, hari ijambo rikomeye mu isezerano rya kera. Mpwemu yera yarungikwa, ariko mu isezerano rishasha mpwemu yera yarasutswe. Rero bisobanurwa ko impwemu yo mu isezerano rya kera yari itandukanye n'impwemu yo mu isezerano rishasha. Kuko turabona abavugishwa n'Imana, abakozi Imana yakoresha, ngo mpwemu yera baza ko akabushungwe. Ariko mu isezerano rishasha yaratanzwe, araheza akoresha intumwa, kandi amaze gukoresha intumwa, mpwemu yera yabandanije gukora. N'uyu munsi aracakora, n'uyu munsi aracakoresha abantu, n'uyu munsi aracarongora abantu, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo abarongorwa na mpwemu yera nibo bana b'Imana. Iyo mpwemu rero nikoresha
abasenzi, ibaha ubushobozi. Iyo mpwemu ibaha kumenya ibigira bibe n'ibizobaho. Iyo mpwemu niyo ihishura amabanga, kandi bisaba ko umuntu ari mu mpwemu yera aba umuntu aciye bugufi. Reka duse n'abasozerera ngaha, ariko imbere yuko sozera, woba umaze igihe uri mu ntege nke utagishoboye gusenga, woba umaze igihe wihebuye, woba umaze igihe usenga ukumva bitagenda, ariko ngoma nakubwire, hari Imana ihindura ibintu. Komeza kwegera, komeza gusenga, kuko Imana yawe irumva bikomeye byoroshe. Mwene data, iyo Mana ihindura ibintu biciye mu gusenga niyo niko ndakubwira, n'uyu munsi ishobora kuguhindurira. Ngomba dusenge, sengere ubugingo bwawe, sengere ubugingo bwa Kristo bose abizera, kugira ngo Imana ikomeze kubagirira neza. Mwami Imana ubyagiye aheraho mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo ndasengeye, mu izina rya Yesu uyo muntu amaze igihe ari mu ntege nke, mu izina rya Yesu ndamusengeye ahindurwe, yambike ubushobozi, impwemu yo kongera kurondera mu nyonga hawe yongere kuba muri we, mu izina rya Yesu Kristo. Mu izina ry'ubushobozi ndataramuje impwemu mbi y'intege nke, mu izina rya Yesu Kristo. Hariho byinshi bitera intege nke, mu izina rya Yesu Kristo ndabibohesheje. Data yugururirwe, uzobukoze mu izina rya Yesu Kristo ndabisavye, amen. Mwari kumwe n'umukozi w'Imana Nimenya Emmanuel. Mwibuke gushirako sabone. Umwami abahezagire.